Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africa Gospel TV kuri micro ni Ihuize Cedric novuga ngo n'undi munsi Imana yatwungira tunezererwemo uyu munsi numva ko nagize ijambo rimwe nshobora gusangira namwe aho niyumvire teme canke umutwe w'icigwa c'uno munsi numva ngo nahise ngo ubuzima bugaragara mu Mana ni ijambo nifatishije mfatiye kuri jambo ry'Imana riri muri Matayo 5 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15 avuga ngo muri muco w'isi gisagara cubatse ku mpinga y'umusozi nticigera gihishwa aho ku murongo wa 15 bacavuga ngo nta bodomeka itara hama ngo bashireko igisimbo ariko bagishira ku gitereko caryo kugira ngo rishobore kuboneshereza abari mu nzu bose. Niryo jambo ry'Imana tugiye gusangira uyu munsi n'umutumire wanje. Numva umengo sinobarambira cyangwa mvuga amajambo menshi ariko ndizera ko umutumire wacu tuza kubica hirya no hino kugira ngo dushobore gufashanya kumenya byinshi bitandukanye mu buzima bw'umuntu rukristo kugira ngo tumenye cyane kuntu azaragendera akwiye kugendagendera cyane mu buzima buri mu bumana. Donc ntabarambere reka ndamwakire kuri micro za Africa Gospel TV. Ndabaramukije namwe Cedric n'ababakurikira bose. Okay. Kuri micro mwamaze ko nkaje Cedric Ihuize ariko reka tumuhakanya yidondore mu cubahiro ciwe. Nitwa Fabrice Nzeyimana nkaba ndi muri gihugu y'Umurundi ndubatse na Madame Maya Nzeyimana nibaza ko yabaye umutumire wanyu mu minsi iheze. Tukaba rero tunezerewe cyane kuba muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane turi kumwe na Fabrice Nzeyimana n'umutambukanyi wa Maya Nzeyimana. Entrete barafite indirimbo shasha yitwa Ngarika Ngushime mugende kuri YouTube ya HM Africa canke Heavenly Melodies Africa muyirabe muyikurikirana. Ndisiri ko atamuntu umwe akakwanga ikiganiro adafise impamvu nyinshi zo gushima. Sivyo ga Fabrice? Yego cyane ni indirimbo idufasha na cyane gushira ahabona cyangwa gushira hanze amashimwe tuyaha Imana kubyo yadukoreye kuciri ku buzima bwacu. Ni indirimbo rero nk'uko bivuze iri kuri YouTube yamaze kwashika amashaka kuca kwiraba reka ngushime niryo zina ry'indirimbo. Okay. Hari ikibazo nkunda kubaza kenshi abatumire Fabrice yakijijwe ryari? Nakijijwe mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'1999. Niho nakiriye umwami Yesu ndamwakira gushika uyu munsi rero si byo kwicuza ahubwo ni umunezero ku wundi, umunezero ugeretse ku wundi, ubuntu bugeretse ku wundi. Yego. Imbere yo Fabrice akiza ubuzima bwiwe bwagaragara gute? Yarameze gute Fabrice imbere ko yakira akiza? Imbere yuko nakira agakiza nari umusore nk'abandi basore narakora ibyo abandi basore bakora. Nari umunyeshure icyo gihe mbere novuga yuko n'igihugu cacu cari kiri mu bihe by'intambara. Nari umwana rero araho ariko narakunda n'Imana burya hari abantu batarakizwa ariko ugasanga barashaka Imana mu buryo bumwe canke ubundi. Nareri mu makorari atandukanye narakunda kuririmba uturirimbo dusanzwe ariko ico narimbuze byari vyizigiro vya kazoza. Kuko muri ico gihe c'intambara umuntu yaribaza mbega nzobaho gute, mbega nzobaho canke nzopfa, mbega ukibaza utwazo twinshi nyene nk'umuntu akiri muto ukabura ivyizigiro rero vya kazoza ariko Yesu yaraje arabihindura byose bigira bishasha. Okay. Tuje kuri teme yanje ubuzima bugaragara mu Mana. Ijambo nifatishije nciye muri Matayo 5 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15. Sinzi ijambo ry'Imana waryumvise? Ni gute iryo jambo ry'Imana waryumvise? Ni ikihe kintu bashaka gusigura ifatanyije na teme yanje? Ico novuga ubuzima bw'umukristo icambere ubuzima twebwe duhabwa ibyo bifatanya n'ijambo ry'Imana riri muri Yohana igabane ca 10 ku murongo wa 10 nyene. Aho Yesu atubwira yuko mwayizi ngo umusuma cyamuzanye yaje kwiba ariko we umwana w'Imana yaje kugira ngo aduhe
ubugingo kandi ubugingo busagutse. Twe rero nta buzima tuba dufise imbere yo kwakira umwami Yesu. Hari n'igihe dukunze kuvuga ngo iyo dukijije turavuga ngo duhaye ubuzima, duhaye ubugingo bwacu Yesu Kristo. Ahubwo niba duha ubugingo kuko nta buzima tuba dufite, tuba twarapfuye. Rero iyo umuntu amaze kwakira Kristo ahabwa ubuzima bwa Kristo. Ubuzima bwa Kristo bukaba muri we. Kristo rero niko Pawulo aca avuga ngo sije nkiriho ahubwo ni Kristo muri jewe. Ni ukuvuga ngo niwe aha ubuzima ibikugize, ibiri muri wewe. Kamere kawe ka kera, ibyo ugenderamo bibwirizwa guca bugufi munsi y'icyo Kristo we ashaka mu buzima bwawe. Rero icyo navuga ngo kugira ngo ubeho ufise ubuzima bubonekamwo Imana, ni uko icya mbere uba warakiriye Kristo. Ntibikunda ko ushobora kubaho ubwo buzima utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo umaze kumwakira rero niwe aguhindura, akaguha ubwo buzima butuma usa nawe. Pawulo niwe yongera akavuga ngo duse na Kristo, cyangwa tugire ngo mugire ngo ibyiyumviro nk'ibyari muri Kristo Yesu. Ubwo gusa na Kristo rero nuko kumbure tutabivuze cyane, ariko hari ibintu bibigaragaza. Hariho ivyamwa, kwama ivyamwa. Hariho urabona abantu benshi bakunda kuvuga ngo ujya muntu ngo ntariko arama ivyamwa nuko by'ukuri ibyo ubuvuga nuko uburi bitaba bihuye. Hakabaho n'ikintu novuga ngo iruhande yo kwama ivyamwa bya mpemu yera, kumera nka Kristo uko yarameze. Kristo yaraca bugufi n'akarorero. Mbega uraca bugufi? Kibazo tubazo. Kristo yaraca bugufi. Kristo yavuye mu ijuru. Iryo jambo nimeje kuvuga ngo mugire ibintu byari muri Kristo. We naho yari Imana atabifashe nk'ikintu cyo kumira ko, ariko yaciye bugufi, yaraza amanuka ku isi gushika hafa ku rupfu rw'umusaraba. Abantu rero tubwirizwa kuba nka Kristo. Iyo ubaye mu Kristo ariko ntukore nk'uko Kristo akora, ntugende nk'uko Kristo agenda, haba hariho agahazi. Okay. Urashobora kuba uri umukijijwe, donc ufise agakiza, ariko ntugaragare nk'umuntu afise ubumana, donc ubuzima buri mu bumana. Nibaza ko ibyo bintu sinzi hano bivuga, nibaza ko bidakunda. Ni nko kumbwira ngo imvura irashobora kuba iriko irakunyagira hanyuma ntutote. Biragoye. Urabona twebwe hariho ibintu twita gukizwa. Gukizwa twabihinduye ibintu byo kuvuga ko usengera ku ijabe, cyangwa usengera kwa Apolinere, cyangwa kwa Mariko, cyangwa unahangwa. Ariko ijambo ry'Imana sivyo ritubwira. Umuntu yakijijwe ni umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi akaba yarahindukiye, yaravuye mu byaha, agaharirwa, akava mu bwami bw'umwiza, akaba mu bwami bw'umuco. Rero aho numva ikibazo mbajije kenshi, yaba ndakibajije nk'uko je ndacumva, nakubaza ati mbega birakunda ko ushobora kuba umunyedini usengera mu bakizwa ariko ukagira ubuzima butari ubw'ubumana? Niho coba ari ikibazo ciza. Kuko gukizwa ni ikindi kintu. Hariho abanyedini benshi ni nabo bishe Yesu, kandi bamwishe mu izina ry'Imana, bavuga yuko bariko barakorera Imana. Niyo munsi rero turafise abanyedini benshi, turi mu madini atandukanye, kandi twese tukita abakijijwe. Ariko ngo ku munsi w'iherezo ngo Yesu ngo azobwira bamwe ngo sinigeze ndabamenya, ngo mva mu maso. N'abamubwira bati oyaye twarasengeye abagwayi barakira, twaravuze mu ndimi nyinshi, twaragize ibi n'ibi. Nababwira ati oya, sinigeze ndabamenya. Ibyo no kuvuga ikintu, kuvuga ko tutaravye neza iri dini tubamwo, aya madini tubamwo ashobora kudutandukanya n'Imana, kandi twibaza ngo two turakora ibikorwa vy'Imana, two turakora ibyitwa ko ari iby'abakijijwe.
numva umengo ngira akabazo ubuzima bugaragara mu Mana burangwa n'iki? ubuzima bugaragara mu Mana burangwa n'Imana muri wewe. Burangwa no kwama ivyamwa vy'ukuri vy'ako gakiza. Burangwa n'ubuntu bw'Imana. Simvuze ngo abantu baca bahinduka simvuze ko abantu baca bahinduka abamarayika, ni ukuvuga ngo nta kosa ukora, nta caha ukora. Oya, umuntu wese araca mu ntege nke, birashoboka, ariko ugaca mu ntege nke uzi yuko ivyo ukora ko ari amakosa, ukihana, umutima wihana, umutima usabiye ikigongo, umutima uca bugufi. Nibwo bumana kuba warakiriye Kristo mu buzima bwawe, akakwereka itandukaniro riri hagati y'ubuzima bwawe bwa kera n'ubwubu, ku buryo hagize akantu na kamwe kaza mu vya kera, umutima wawe utabinezererwa canke ngo bigumemwo ibihe n'ibihe, ahubwo umutima wawe urondera kwihana. Muri iyi myaka abantu ntitukivuga ibintu vyo kwihana, ntitukivuga ibintu nk'ivyo, kuko hari inyigisho nyinshi zaje ugasanga bigisha abantu yuko vyaraheze, Yesu yarabihejeje, urumva hasigaye ko tuja mw'ijuru, nawe wakora ivyaha 100, 1000, kuko ufise kamere k'Imana, ntukora icaha, ntugwara, ntugira gute. Birya bintu vyabaye ni ibinyoma vya Satani, ivyo sivyo, ubwo n'ububeshi. Umukristo wese abwirizwa buri gihe kwisuzuma, ukihana, ukagira umutima uca bugufi, ukagira umutima usesengura ubuzima bwawe, ukaraba yuko vy'ukuri bujanye n'ico Imana ishaka. Aho nyine ukivuga aho nyine harasanga abantu nk'umuntu yaravutse bwa kabiri akaba yizera ubuntu bw'Imana, ugaca usanga kuko yizera ubuntu bw'Imana nk'uko babivuze ko avuga ngo Kristo yarabirangije, ugasanga nyine yibereye muri ubwo buzima n'ibintu kanaka bimushikira bitandukanye, ugasanga we bavuga ati ubu uko biri kose nzoja mu ijuru. Nawe uwo muntu wamubwira iki Gapfakwisi? Urabona, ubutumwa bwiza bubwirizwa kwigishwa bwose. Hari abantu rero bafata Bibiliya bakayifata nk'igitabo ca maji, ahantu wugurura gutyo, ico usomye ugaca ugikurikiza uko nyene utaravye igikurikira. Ngo hari umuntu yigeze gusoma ngo arugurura Bibiliya gutya, ngasanga arugurura ngabona ngo Yuda ngo arimanika. Ese yuguruye ku kabiri ngo genda ukore uko nyene, urumva? Aca kwimanika, urumva? Hari abantu basoma Bibiliya gutyo, ariko uwanditse mu Baroma 5 akavuga ivy'ubuntu, akavuga kubw'icaha c'umwe, isi yose yaracira urubanza, nico gituma kubwo kugororoka k'umwe Kristo natwe twatsindanishirijwe n'ivyo. Niwe nyene yanditse mu gice ca 6 ati, none ko ubuntu bugwiriye tubandanye dukora ivyaha? Ati biragashira. Bibiliya rero ubwirizwa kuyisoma gutyo, ntubwirizwa gusoma agashapitre kamwe ngo ucugereza ngaho, haba hariho ikindi gikurikira. Ubuntu bw'Imana turabona mu gitabo c'Abaroma mu buryo butandukanye, ariko nk'uko ndabikubwiye biragaragara mu buryo buri hejuru cyane mu gice ca 5, aho batwereka ukuntu kubwo uguca bugufi bwa Kristo, kwa Kristo twese twahinduwe abagororotsi. Urumva ubuntu buragwiriye n'ivyo, ariko ikigabane ca 6 Pawulo agitangura avuga ati, ko ubuntu bugwiriye none tubandanye dukora ivyaha? Ati biragahera. Ico rero nibaza yuko ari ikintu cumvikana. Ubuntu twarabugiriwe n'ivyo, ariko ubuntu iyo wagiriwe ubuntu nawe ntuca. Hariho nk'akarorero notanga, fata yuko ndaguhaye ishati yera, ndayiguhaye yera, ni ukuri ntaco wakoze, ntiyari ngombwa yuko uyimesa, ariko ndayiguhaye irera. Uca uvuga ati rero kubera nayihawe yera kandi nayihawe ku buntu, reka niryamire mu vyondo. Si uko bimeze. Urumva rero ubuzima bwacu, ubuzima bwa Kristo n'ubuzima
ego twaragiriye ubuntu ntacyo twakoze nta nicyo twatanze. Ubutumwa bw'ubuntu ni ubutumwa bwiza. Kuko hari abandi bigishije ibindi yuko twakijije kubw'ibikorwa, hari abandi babwira abantu gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore gushaka kugororoka. Hari abatuma abantu amahera. By the way, numva n'uyu munsi ngerageje kuraba ibikorwa by'Imana henshi, hari abantu bariko barasubira muri bya bindi Luther byatumye agira reforme. None umuntu akubwira ngo kugira ngo ubabarirwe ibyaha cyangwa kugira ukira indwara ngo zana ngo genda ngo utware aya mavuta ngo nayasengeye ngo tanga amahera 100,000, tanga amahera angana uku miliyoni kugira ngo ndaguhaye amavuta ugende uyashire mu nzu yawe. None uko si kwakugura agakiza, si kwakugura ibintu byatangiwe ubuntu. Urumva, narindi ko ndavuga rero yuko ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana ni ukuri, ariko kandi kugirirwa ubuntu n'Imana buriya gakiza kari gafise ikiguzi. Iyo uhawe ikintu ku buntu ntuce ubifata ko ari ibintu bidafise ikiguzi. Hariho uwarishe ikiguzi, uwo nawe ni Yesu Kristo. Nubwo wowe wavyakiriye ku buntu, Yesu we yararishe yariha ikiguzi kidasanzwe, urupfu rwo ku musaraba, urupfu rubi. Niyo mpamvu rero tutabwirizwa guhindura ico kiguzi ubusa, twebwe ngo twibere mu byaha bisanzwe twumva ko ari ubuntu. Hariho ikiguzi cyatanzwe. Ico kiguzi cyatanzwe tucubahe, ico kiguzi cyatanzwe tucubahirize, tucubahishe abantu bumve yuko ibyaha si ibintu byo gupfa gusubirako gutyo gusa ngo hanyuma ngo twivugire ngo n'ubuntu turi mu buntu. Aho nyine donc ubuzima rero ubwo bugaragara mu Mana, donc wamaze gutahura ico je kutubwira niko tukwiye gufatanya nk'ama, donc kuramiriza niko novuga nakoresha terme yo kuramiriza muri bwa buzima urimo bugaragara mu Mana, haba ku kazi ukagaragara mu Mana, haba ahantu hose uri hagaragara Imana muri wowe, niko tukwiye kubiramira, donc kubivomerera. Ego nibaza yuko kugira ngo ushobore kubikora hari ibintu bitandukanye ntabwiza gukora. Ica mbere ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose. Urabona hari amabwirizwa menshi ngo twahawe, ariko Yesu yari yavunaguye. Kunda Imana, kunde n'abantu, nico Yesu Kristo yavuze. Kandi ivyo bintu ntivisi ibintu byoroshe, tubyumva nk'aho umenga ni ibintu byoroshe, ariko amabwirizwa yose ahurira muri ayo. Kunda Imana n'umutima wawe wose. Ni ukuvuga iki? Iyo ukunda Imana hari ibintu udakora kubera uyikunda. Niyo ukunda umuntu hari ibintu udakora kuko uwo muntu umukunda. Nimba ari umuvyeyi wawe, nimba ari umutambukanyi wawe, hari ibintu udakora kubera wibutse ko umukunda. Rero urukundo rw'Imana rugwire muri twebwe, dukunda Imana mu buryo budasanzwe. Ibyo navyo rero ni ibintu ugenda urabagarira buke buke mu buzima bwa minsi yose, gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, kuja aho abandi bari mugasengera hamwe. Naho ushobora kuba by'ukuri warababajwe n'ishengero cyangwa warababajwe, ni vyiza guhura n'abandi mugasenga, ni vyiza guhura n'abandi. Burya iyo duhura hari ibintu bikoreka mu buzima bwacu. Kimwe nkunze kuvuga, turiga guca bugufi. Kuko hari igihe ugenda gusenga ukigishwa n'umuntu uzi yuko nawe hari ivyo umusumvya canke hari agakosa umuziko, ariko ugaca bugufi ukumviriza ijambo ry'Imana. Kuja gusenga birafasha, sinovyita kuja gusenga, ahubwo ni kuja gukoranira hamwe n'abandi. Birafasha kwiga guca bugufi. Hari abandi muba muri kumwe ngaho, uriga kubakunda. Bana bya bindi byose tuvuga ngo gukunda Imana, gukunda abantu, byose urabisanga mw'ishengero. Mw'ishengero hari abantu batandukanye, hari abantu bagorana, hari abantu biga gukunda uko bari. Rero novuga ngo nkuko nari ndabivuze, bagarira ico kintu mu buryo butandukanye,
kunda Imana, kunda abantu, koranira hamwe n'abandi, kunda ibyo gusenga, kunda gusoma ijambo, ariko na cyane cyane je nguma ndabishirako akarongo, wige guca bugufi. Iyo uca bugufi uriga, iyo uca bugufi urasonera abandi, iyo uca bugufi hari ibintu byinshi je nkunda kwigira ku bantu baca bugufi. Hari aho usanga abandi bantu bakunda gukoresha terme ivuga ngo Imana iraba indani, ugasanga ibyo ndabikuye ku bantu usanga kenshi par exemple nk'umuntu dufate nk'umukobwa par exemple yambara nka mini jipe akavuga ati Imana iraba indani ariko ntiraba inyuma, nawe mubwira iki? Imana iraba indani, nivyo byo no kuri. Rega abantu nuko dukunda kuvuga ukuri ariko ntituvuga ukuri kose. Ni bya bintu nyene nakubwira, hari abavuga ubuntu ariko bakibagira ko chapitre ikurikira bavuga ati none tubandanye. Imana iraba indani, ariko iyo iriko iraraba indani ibishaka ko indani hahinduka ku buryo indani hahindura imbere. No kuvuga iki? Jewe sindi umuntu akunze kugobera umuntu ngo heba ngo kwambara gutya ngo cangira gutya. Iyo ibyo ndabibonye mba mbona ko hariho ikibazo c'indani, haba hari ikindi kintu indani kimutera ivyo bintu, urumva? Ico kintu c'indani rero nico kimutera gukora ivy'inyuma. Iyo udahinduye ivy'indani biragoyeho ivy'inyuma bihinduka. Nuko dukunze gufatira ku bakobwa gusa tukavuga ngo ivy'amamini n'ibindi, ariko hariho n'ibindi bintu bindi bitandukanye biterwa n'ivy'indani. Rero ariko mu nkundire maze nsigure gatonya akantu. Inyambaro z'abantu, ukuntu abantu bambara, ukuntu twebwe twambara, impuzu twambara, ibyo dukora byose, byinshi biva mu mico y'umuntu. Hari ibihugu nk'akarorero aho impuzu ngufi bo ataco bibabwiye mu mico yabo, ariko muri ivyo bihugu nyene ugasanga ntiwokonkereza umwana kwibarabara, urumva? Je narigeze kumva inkuru y'umukozi w'Imana yaje muri Afrika, hanyuma abona yaravuye mu gihugu nibatswe muri Amerika, abona abantu bariko baronsa mw'isengero, aca arahindukira araba inyuma, urumva? Kubera kuri we ivyo bintu ntibikorwa. Natwe mu banyafrika iyo tubonye rero umuntu yambaye agahuzu kagufi tuvuga ati uyu muntu ibintu ariko arakora ntibikorwa. Iyo niyo mico yacu. Iyo rero uri umukozi w'Imana novuga ngo ikintu ca mbere wibaza kurumva kwambara mini vy'ukuri ubwavyo sico cari kibi. Ikibi ni ukuvuga ngo urambaye mini, ibikurikiraho n'ibihe aho uri, sivyo? Nimba uyambariye mu nzu iwawe uri kumwe n'umugabo wawe, je simbona icaha kirimo. Ariko nimba uje ahantu mu bantu aho ico kintu uzi neza yuko gishobora gutirimutsa abantu, ntiwoca uhagarara kuvuga ngo jewe indani meze neza, ahubwo ico ukora uravuga uti ukumera neza kanje kw'indani kuntera kudatirimutsa abantu. Ni nk'uko we umukenyezi w'umurundikazi usanzwe wishoneye, wambara ibitenge bigera hasi, ushitse muri Amerika ugatangura konsa umwana ahantu abantu babona, wowe ubona ko ari urukundo ukunda umwana, ubona yuko ari ibintu bisanzwe, ariko kuri bo ni ibintu biteye isoni. Uca ushikaho rero ukavuga ati wa muco wanje nari nsanganywe ndabona uza guhava utsitaza abantu ukawureka. Numva ari ico novuga. Nuvume ngo tujeneralije, donc nagenda avuga bimwe bishobora kuranga umuntu ashobora kuba umengo ntagaragara nk'umwana bivanye n'abantu barabira inyuma par exemple, ariko ndifuza uvuge en general ukuntu umuntu akwiye kwigenza
kugira ngo abandanye kugira ivyamwa bigaragara mu bandi bantu. Mvuze mu bandi bantu kuvuga ko bwa bumana bwiwe ahari hose bugume bugaragara. Icyo navuze nibaza yuko nubwo twavuze muri rusange ntitugende turacira imanza abantu bivanye nuko bambaye gusa canke nuko basa. Umuntu arakuravya abonye usa agacube aravuze ati uyu mwana ntakijijwe kubera adafise afro canke gutya na gutya. Ariko Yesu yaravyoroheje, yavuze ngo muzobamenyera ku vyamwa bama. Umuntu wese uko bigenda kose hariho ivyamwa bikwamukako. Rero ico nobasaba ningi, nimba vy'ukuri twifuza kugendera mu gakiza tugwize ivyamwa. Hariho abantu ushobora kurabisha amaso gutya ukabona umenga ntasa n'uwo wita umukristo, ariko wamwegera watangura kumwamura ko ivyamwa bikristo ugasanga ni vyinshi. Rero je nohagarara ko cane twame ivyamwa Kristo, tureke guciranira imanza gusa turavye ngo ujyango yamuka ha mezuku avuga iki kirimi canke ntavuga iki kirimi. Ego ikintu rero twebwe dukwiriye kubananya dukora, ndabisubiramwo, tugwize ivyamwa. Abana abakizwa twaramaze kumenyera iki kintu kivuga ngo ubuntu bw'Imana. Twavuze twe tugiye mu ijuru nta kibazo, twaramaze kwizera. Ariko ijambo ry'Imana nyene rirasubira rikavuga ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Naho tudakizwa kubw'ibikorwa, ariko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Reka tugwize ivyamwa, reka tugwize ibikorwa vyiza. Naho sindiko ndavuga ngo ibikorwa nivyo bidukiza, oya. Ariko tumaze gukira kugira ngo dukore ibikorwa vyiza bimwe Yesu yaduteguriye isi itarabaho. Ivyo rero ni ibikorwa numva twogwiza, gukunda abantu nkuko nabivuze. Abo boro duhura nabo minsi yose mbega tubafata gute? Aba bagwayi bari mu bitaro mbega turabaraba? Mbega turitaho abantu niyo tutanganya amahera canke iyo baje mu isengero tubicarika inyuma, abambaye amakoti tukabicarika imbere? Kuboneka mw'Imana ni ukubaho nk'uko Kristo yabayeho. Kristo yari umwana w'Imana, ariko ntivyamubuza kwicarana nabo bita ngo abatoza kori, ntivyamubuza kwicarana na wa mugore w'umunyesamariyakazi yaza kurira ku birenge vyiwe. Ntiyaciye amuvuga ngo hosha imvako mbisa, oya. Ahubwo yarahuye nawe ubuzima bwe burahinduka. Na wa mugore yasanga nawe nyene bahuriye ku mazi bavugana vy'amazi y'ubugingo. Kumera gutyo tugakwirakwiza ubutumwa bwiza biciye mu ngeso zacu. Abo dukorana ku kazi tukabamira ivyo vyamwa, bakamenya Kristo biciye uko tubayeho. Baturaba bakavuga bati by'ukuri umuntu arakijijwe. Kuko umuntu yakuravye icambere ntiyumva za Yesu ashimwe, ntiyumva indirimbo uririmba, ahubwo araba ati mbega urya muntu ku kazi bimeze gute? Mbega ntatukana nk'abandi? Mbega ntiyiba nk'abandi? Utwo tuntu twose tudukorere ko Imana tuyibere. Ejo nari ndiko ndaganira n'umuntu ariko arambwira ati ngo hajya ngo uri umukizwa. Bari bwa mbere duhuye nyene bamubwiye ati uyu muntu umukizwa. Ati je tuzovugana ibindi ariko ivyo bakizwa ntuzobimbwire kuko abakizwa n'ababeshi. Acampa burorero bw'abantu azi bavuga ngo ntibanywa inzoga ariko bakazisangira n'ibindi. Urumva abantu baba bari ngaho hanze baturaba barindiriye kubona itandukaniro riri hagati y'umwana w'Imana n'utari umwana w'Imana. Rero nituve muri ivyo vya Yesu ashimwe gusa mu kuririmba, mu gusirimba, kuja gusenga, guterura Bibiliya, kwerekana nyene ko ibintu byose by'idini tubizi, ahubwo dutangure kwama
ivyamwa Yesu Kristo avuga ko biranga by'ukuri umukristo. Ico nico numva novuga abakristo tuve mu bintu gusa biri teori byo biri ngaho kuko ko twarakijijwe turagiye mu ijuru, ahubwo twamira ivyamwa batarakizwa bahinduke batubonye. Muri Bibiliya uravyibuka neza hari henshi bavuga bati aba bantu n'abakristo kuko ngo bababonye bitwara nka Kristo. Abantu batumenye bivanye nuko twitwara mu byaha bagiriza abakristo ba mbere babagiriza ngo bariko baragumura abantu cyangwa ngo bazanye inyigisho zishasha. Yesu we bamwagirije ngo n'umwami w'abayuda, ntibari bwatangure kwagiriza abakristo ngo ko ari abayeswa. Ariko uyu munsi usanga batwagiriza ngo turabayeswa, turababeshi, twiba amahera, twiba amashikanwa, tugira gute. Ibyo bintu birateye isoni. Tubeho nk'aba Pawulo, nimba vy'ukuri tubona ko ikintu gishobora gutukisha ubutumwa bwiza tukireke. Nimba uri umukozi w'Imana ukabona yuko ibyo by'amashikanwa bizotuma utukisha ubutumwa bwiza, rondera akazi ukore, hanyuma ubeshwaho n'akazi kawe ariko uvuga ubutumwa. Tube abantu b'inyankamugayo. Ico nico numva novuga kizotuma Imana by'ukuri tuyigaragaza mu buzima bwacu bwa misi yose. Peti naje cyavuye aho nyene usanga umva umuntu akubwiye ngo d'après tout na bivanye n'ukuntu tubabona mu ishingiro, ego muravuga mu ndimi, ego muraja gusenga kenshi, ariko après tout mumeze nkatwe. Naho hantu havuye kwiyumvira ubwo buzima bugaragara mu Mana. Ego numva umengo ntugaruka gatoya ku ndirimbo yanyerekana ngushime. Cimbo cyaje gute? Indirimbo reka ngushime burya n'umuntu yanditse ni Maya 100% niyo yanditse by'ukuri. Ariko niyo turiko turabiganira, urabona Imana yacu ni Imana ikwiriye amashimwe. Iyo wiyumviriye Imana kumva ukimvira Imana ukuntu imeze, ibyidukorera, hari igihe wumva by'ukuri wo turi ugashima. Ni indirimbo rero nta byinshi noyivuga ko, ni indirimbo uririmba mu gihe by'ukuri wumvise bikurenze, wumvise ibintu Imana ikora atakundi wo bivuga, ugaca uvuga uti reka ngushime kuko uri umwana, reka ngushime kuko urabereye, ntawe usa nawe, reka ngushime byaremwe byose bigutazire, umutima wanje guhimbaza, twese hamwe tubishingira inahe kuri umwami w'abantu. Niyo ndirimbo ushaka kuyivuza ukayumviriza igihe uri wenyine, igihe uri kumwe n'abandi, karanatambitse, urashobora no kuvuga uti Mana ngenda gutambire, ukayitambira. Ni indirimbo y'amashimwe by'ukuri, ni indirimbo uririmba kuko urengewe n'ivyo Imana igukorera, nuko Imana uyibona, nuko Imana iri. Nico ciyumviro kiri inyuma y'iyo ndirimbo. Hamwe muri Zaburi 150 birivuga ngo ivyaremwe byose ibihumeka byose bihimbaza Uhoraho. En fait, la fois passée twakora ikiganiro na Maya yatubwiye ko presque byose ari ubikora. Bigenda gute? Indirimbo kenshi nyinshi nigenda zandika, mugabo nawe arafise nyinshi yanditse, kandi turiko turakora n'umwanditsi w'indirimbo mwiza cyane. Yandika indirimbo zisukuye, zirimo amajambo meza, zirimwo umuziki mwiza. Ibisigaye rero biri mu buryo bw'ubuhinga, gutegura ingene zivuzwa, gutegura abazivuza, ibya studio, by'amavideo, byose ni je ndabiraba nkabikurikirana. Nivuga ngo ni zimwe mu ngabire nsanzwe mfise, ndazikoresha rero uko nshoboye, nkashiramo ubuhinga ngerageza kumenya n'ibya production n'ibindi bitabijanye na promotion yazo n'ibiki byose. Kenshi nije ndabiraba, ariko akazi tugakorera hamwe, tugakorera mu bumwe, kandi biba biryoshe cyane. Mumaze iminsi mu Burundi, muzoguma ngaha tubiteye kuba muri ngaha cyane bimeze gute?
twe twaranabivuze twaratashe turi Burundi turi ngaha Bujumbura twari dukumbuye mu Burundi turiko turamenyera kandi gisagara ukuntu gipanze muze muratwereka imyongo ihuma n'idahuma turanezerewe kuba turi hano mu gihugu cacu kuko turumva ko hariho muvuga ngo ibuye natwe dufise dushobora guterera muri iyi nyubako y'igihugu cacu mu buryo butandukanye mu bintu bitandukanye na cane cane mu gikorwa c'Imana twahamagariwe cyo kuyihimbaza no kuyitazira. Nibaza yuko imyaka yari ibaye myinshi 8 tutari hano hari benshi baguma batubwira bati hari ibyo muri ko murakora hanze ariko natwe turabakeneye. Ubu rero ni wa mwanya mwadusavye twawitabiriye turi ngaha naho Imana ejo yoturungika ahandi ariko turifuza kuba turi ngaha igihe kitari gito kugira ngo dushobore gukora bimwe mu bikorwa tutakoze mu myaka 8 iheze. Ndifuza tugire conclusion donc cyane kuri theme yanje ubuzima bugaragara mu Mana ngo turangize neza. Ico no hereza ko mvuga jewe ndakunda kubwira abantu ubutumwa bwiza. Ndashaka kubwira umuntu atarakizwa ataramenya Yesu. Ndashaka kukubwira yuko amadeception yahuye nayo canke abantu bakubeshe abantu baguhenze abantu batumye wanka ivy'Imana abantu uraba ukabona barateza isoni izina ry'Imana. Ndashaka ndakubwira ko abo bantu bariho no mu gihe ca Yesu ari umwana w'Imana yaraje hano kwisi asanga abanyedini bitwa abafarisayo abasadukayo n'abandi abo bose bitwa ko ari abantu b'Imana ariko by'ukuri byari impyisi zambaye umubiri w'intama. Abo batuma ijambo ry'Imana ridakwira ahantu hose, abo batuma ijambo ry'Imana ritavugwa uko ribwirizwa kuvugwa. Yesu azana ikintu gishasha, ntiyarazanye idini ahubwo yazanye imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Ivyo byarashavuje abafarisayo, byarashavuje abo banyedini kuko bo bari barabihinduye ubucuruzi. Bumva yuko umuntu adashobora gushika ku Mana atabaciyeko. Maze Yesu araza arabihindura avuga ati ntawe uja kwa data ntamujanye. Arabihindura Yesu avuga ngo niwe nzira kuri n'ubugingo. Nico gituma abanyedini bashavuye baramwica baramubamba bamushira kuri ca giti baramusogota inkota mu rubavu. Abo banyedini niyo bashobora kuba batuma uyu munsi wewe udashaka kwemera agakiza, niyo bashobora gutuma uyu munsi utabona ubumana muri twebwe, utabona ubumana mu bantu. Ariko ndashaka kubwira ko ivyo bidahindura akanovera ka Kristo, bidahindura ico Kristo we ari ku buzima bwacu, bidahindura agakiza. Rero ashaka gutumira ngo uve mu idini ahubwo wegere Kristo akubera umwami, akubera umukiza, agukure muri ivyo vy'amadini, agukure muri ivyo no kwita byo kwiyorobeka, ahubwo akwereke inzira ishikana kwa data. Iyo umuntu amaze kugiranira imigenderanire hamwe na data, ivyo bindi byose biba biheze kuko uba wishikira, uba winjira utadodoye, uba winjira atarandevu ngo nuko rero ngo bamwakiriye bose ngo bacitse abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo ububaye umwana w'Imana, umwana si umukozi, umwana ntaguma hanze, umwana arinjira agasangira na papa ku meza. Ndakwifurije rero yuko wowe kurakurikira ikiganiro ukwakira Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe. Mu gihe rino jambo riko riravugwa umwemere, uhindukire, akubere umwami, akubere umukiza, ubonekemwo Imana, ubonekemwo ubumana. Okay. Twakoranye no mu worship turifuza igana turi imbere gatoya umuremyi w'isi. Okay. Akiri ndirimbo yanje, indirimbo y'urukundo, nami simfisa majambo nuvuga,
ingomutima wanje wakire amashimwe. Merci beaucoup. Tugushimire Fabrice. Murakoze namwe Cedric, murakoze. Mane bahezagire cyane. Amen. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Africa Gospel TV, twari turi kumwe muri kino kiganiro. Cyari ikiganiro nafashe theme ndayita ubuzima bugaragara mu Mana. Twabonye twumvise byinshi, twumvise ukuntu tukwiye kubigenza gutandukanye. Fabrice ashoboye kudufasha. Rero numva nabashimira cyane. Zose mu kiganiro nk'iki yari Cedric Ewize kuri micro. Mwana hezagiwe.